Mutse n'abariko baratwumviriza muri kano kanya cane cane abatwumviriza bari kuri Van Beach agiye kubera igiteramo akiwacu concert kizoa ku munsi wa gatanu. Abatwumviriza bari kuri Source Dinila agiye kubera igiteramo ca La Boss concert. Abatwumviriza bari inyabugete agiye kubera igiteramo categuwe na Nyabugete Beach tariki 10. Mwese nizere yuko mumeze neza kandi cyane. Ku ruhande rwanje ndaho ndashima Imana alhamdulillah, kuva mu ndwi iheze nagarutse amahoro nukuri sinidoga. Nukuri ntiyidoga. Uyu ni mugenzi wanje Ami Pro. Namwe bakunzi ba Buja FM turabaha ikaze kuri 611000. Muraduha ikaze nkuko natwe twamaze kubaha ikaze mu Hello? Arakumva? Yego ndashima Imana. Nitwa Shadow mba mu Ngagara quartier 4. Shadow quartier 4 n'amahoro. Yego tumeze neza ama turi kumwe. Urakoze urumubanyi mwiza. Amakuru kuva. Wonderful boys. Wonderful boys team. Wonderful boys ba Mike Wanange hamwe na Waridu. Bigeze kuba bakorana na ba Walase hamwe na ba Bizo West. Ni n'amacuti. Basi ndirimo shashi heruka gusohoka. Nibaza yuko tuza Sanderera. Oya? Hari n'indirimbo heruka gusohoka banagize performance muri Win Club igihe bari bagize lancement officiel ya Win Club. Bari kumwe na Sadbi Satura Mabafle, bari kumwe na Mugisha Jean Junior Double J hamwe n'uwitwa niyo nkuru Akbar Yusuf Kiriku. Ico gihe nari umu MC hari ku munsi wa gatanu heze itariki 20. Ego bwaca haba no bwaca hari le 19 bwaca haba Tamba Big bugaca haba Dunda na Buja FM 611000 munywanyi wa nyuma hama twinjire mu makuru twabateguri. Allo Dola Israel na radio fise ni fava mu Buganda mukiriza Amitro hama karibu turi kumwe tuvugiriza indirimbo ya BFS tambira kutari kumwe na Mbidad. Gusaba indirimbo vava ni ku munsi wa gatandatu mu kiganiro citwa Request Line hamwe na DJ Israel na Tantine Sisi. Yes nuko reka twinjire mu makuru twabateguriye. Nakubwiye yuko tuza kwakira abatumire basanzwe bari muri Association Club Culturel Inahemuka bafise festival bariko barategura, ariko imbere yaho reka tubabwire ano makuru avugwa kwa no mwanditsi w'ino ndirimbo isezerano yitwa Gusto Melanin Boy. Araye mu bitaro ico gihe nabonye yarungitse ifoto arimwo seru bwaca afise n'ikiganiro hano muri Buja TV, ariko nicabujije yuko Gusto aza mu kiganiro kuko isaha 10 Gusto yari hano muri Buja TV. Mu nyuma Gusto yarakitswe n'amagara ndetse n'usanzwe amuhagarika ibikorwa muri kino gihe twangenda komana Simplice naho nyene mu nyuma yaragwaye, ariko urabona yuko Simplice yavuye atora kamitende, ariko amakuru tumaze kuronka nuko Gusto wewe ari ngaha muri SOS mu Nyakabiga muri chambre ya 13. Ego muri chambre 13 ni hagwariye. Tubandanye tumuba hafi tumusengera kugira ngo Imana ishobore kumukiza. Hariya muri Buja Music Award ibirori vyabaye ku munsi wa gatanu, ubushimwe bwaratanzwe. Nkuko yejeje kubivuga muri Buja Music Award twaratugeze muri edition gira kabiri, kuko edition ya mbere yabaye muri 2019 ibera mu kigo ndangamico c'abafaransa. Iyi twaratugezemwo yari edition igira kabiri muri Win Club ku munsi wa gatanu. Ubona neza yuko uziko narinzi ko ari edition igira gatatu. Oya ni edition igira kabiri. Edition ya mbere yabaye muri 2019 ibera mu kigo ndangamico c'abafaransa. Iyi edition twara tugeze kuri edition ya kabiri. Abatandukanye baronse ama award
aho umuririmbyi w'umwaka yari yabaye witwa Irankunda Henry Dramati abenshi bazi ku izina rya Dramati indirimbo y'umwaka ibindirimbo yitwa Bellissima y'uwitwa Fernando Aye mu gihe abaririmbyi beza ba gospel yari Victoria's Team best diaspora artist yari witwa Adojo San mu gihe indirimbo yitwa Tuza yatowe nka best collaboration indirimbo yitwa Lino G hamwe na Bizimana Abubakar Karum Sabi watowe nk'umuririmbyi mwiza mu bagabo n'uwitwa D1 mu gihe umuririmbyi kazi mwiza yatowe ni uwitwa Monia Fleur mu gihe umuririmbyi kazi umuririmbyi mwiza mu baririmbyi bakicaruka best new artist yabaye witwa Fernando mu gihe best director yabaye witwa John Elart best producer yabaye witwa Joel izo nizo trophée 10 zashoboye gutangwa hariya muri Win Club ku munsi wa gatanu ariko icatangaje benshi ni gihe bahamagara best producer ni akavuyo katanguye shirama akantu gatoce tugaruka Joel niyo Israel haba muri salle ibintu novuga yuko bitari binezereje umutambukanyi w'umuhinyanyozi yitwa Ibreezy witwa Davina yaciye ahaguruka arakomindura aravuga ati ndansa karenganya bigenda gute kugira ngo umuhinyanyuzi mwiza mu mugire Joel mu gihe umugabo wanje ari we yakoze ibikogwa vyinshi kandi vyiza uno mwaka ati n'amajoro turara oya ico c'amajoro kuko bose baryama amajoro Israel yarahagurutse intebe arakubita n'ibirato mu ntoki n'ibirato mu ntoki arasohoka twibaza ibintu biraheze ariko Joel ari kuri stage ariko arashimira abantu tubona Davina avuye hariya aduze kandi kuri stage aravuga ati ako karenganyo ndakansa none yakarira Joel yavuga bateguye ati Joel numerita kuba umuproducer w'umwaka ati umugabo wanje niwe yakoze ni wa merita Davina akavuga ati indirimbo Bellissima yakozwe na Ibreezy kandi niwe yayikoze kandi Bellissima niwe yatawukanya kashimu indirimbo nziza y'umwaka ego akavuga ati indirimbo za Victoria's Team zakozwe na Ibreezy kandi Victoria's Team yatawukanye kibanza groupe ya gospel abana nabo bati Joel yakoze indirimbo za Dramati Dramati yatawukanye kibanza c'umuririmbyi w'umwaka kandi ni indirimbo ya Madame yakozwe ifise ama views menshi gusumba izindi yakozwe na Joel abandi bati Joel yarakoze Kazimimana inkunda ya Fernando yarakoze Corazon ya Fernando bakagerageza kuzana izo ndirimbo bagiye barakora nizo Ibreezy yakoze ariko igitanezereje abantu nako kantu kabaye k'umutambukanyi wa Ibreezy kuko ibirori byaramaze nk'iminota 10 bisa nkaho biri mu kangaratete kuko ngo vyanahavuye ngo Davina bamusohora Ibaunsa yakoze akazi kaho ikibazo nagize suko habaye akaduruvaye turaza kurondera na Kent P ku murongo wa telefone Kent pasanzwe ari mu bateguye BMA canke Buja Music Award ikibazo nshaka kubaza ni mbega jury yari igizwe nabandi mbega amakritère naya kuko Davina wavuga yuko we Davina icavuga na muri interview yakoze avuga ati indirimbo y'umwaka ni yakozwe n'umugabo wanje
indirimbo mwiza wa gospel indirimbo yabo Omega yakozwe n'umugabo wanje. None Davina yarabajije amakriteri yaragize BMA kuko sinzi ko yabajije gutogwa amipro hariho jury ama pourcentage usanga yafatiyeko hama n'amavote ni mugihe public kumbura ico rongiye kubwira ni mugihe uwitwa DJ Fernando yazindutse posta uwitwa Joel ati ndagukeje kubikorwa vyiza ubandanye ukora. Belisime yakozwe nande na one way Kazimimana inkundi kogwa na Joel. Turi kumwe na Kent P ku murongo wa telefone. Kent P. Allo Kent. Allo. Umeze neza? Salama mipro. Ego, karibu sana muri Hit Connection, karibu sana muri Buja FM. Ndi kumwe na Israel. Oh, Mr. Israel, mambo vipi? Salama manager. Bikoai. Tuko salama sana. Okay. Mwenyezi Mungu. Yes, twariko tugaruka kuri evenement ya BMA canke Buja Music Award yabe kuri Win Club. Ni evenement mbanze ngaruka uko mwari mwabiteguye red carpet indani byari ibintu bimeze neza kandi cyane ubushimwe 10 bwaratanzwe. Evenement kubwanyu yagenze gute nigiki mushima reka duhere ngaho. Kubgacu evenement yagenze neza yabaye réussite kandi malgré habaye utuntu sa tutagenze neza ariko ku côté organisation comité twashimye ibintu byagenze neza tudukosa twabaye sora for the Allo uratwumva Kent? Ego agashime kateye induru n'agashime ka best producer Joel aronka agashimwe umutambukanyi wa iBreezy arahaguruka muri salle aravuga ati ako karenganyo turakanse agashimwe kari kuronka umugabo wanje ari we iBreezy. Nize critère mwaraba kugira ngo umuntu ashobore gutogwa aronka agashimwe ariko abari bagize umugo gutanga amanota bari bande? Ikintu cyambere abantu bateza kumenya iyo ukora tegura ibi bintu ni twebwe as organizer as committee of the event na burenganzira dufise bo kuba aba judge canke ku kwimiriza aba public. So allo vote ya public ni turiko turakumva neza Kent P uratwumva? Yako numva menga akora avuga ku byerekeye vote ya public donc public irafise uruhara rwo gutora ku mavote. Niho nagira ndamubaze mbega public yatora yari public yatora ku mbuga yari public yatora umunsi w'igiteramo wo gutanga ama award kuko narabona n'abaje bari mu mahiganwa bimenyekanisha cyane basaba abantu babatore ku mbuga za Buja Music Award. Ken P twamuronse Kentura yagarutse wari kuravuga ngo ama vote uratwumva Ken P Ken P arakaravuga ikintu c'amavote kuko aho honyene niho Israel habaye akajagari muri salle. One way none yaronse iki nta gashimwe na kamwe yaronse. Abandi bataronse agashimwe bari baje yari Satbi wewe Linoji yaronse agashimwe nka best collaboration. Hariho Vania yarahari bose bari bahawe ama invitation. B-Face yarahari bari bahawe ama invitation mugabo. Ni ngombwa abantu bose bari muri award bategeza guhabwa invitation c'est normal. Abandi bari baje narabonye yitwa Divine Light, narabonye Alvera Muhimbare kuva muri Wema Entertainment, hariyo Linoji yarahari, harabatandukanye. Kentura uratwumva? Allo
Ken P. Allo? Oui, Ken P, turakumva. Okay, ubu ni sawa. Ego, wariko uravuga ngo Oui, Ken P, turakumva. Aze ko telefone ya Ken P shobora kubifisa akabazo. Ariko twomurondera ijya nyuma kumbure tutamuronse. Ariko kurundi ruhande ya mipro ni haburana babiri ega hagatsinda umwe. Natsindisha vu Davina nivyo bamwe baravuze bati Davina yerekanye urukundo rudasanzwe kwa fier y'umugabo wiwe akamugwa inyuma akamushigikira no mu kazi ati nivyumvika kandi hariho nahandi kandi rero niho BMA yari gitangura. Oya Can't be. Yes, ami pro. Ubu rero twobandanya ariko uravuga ngo Ndakumva 100% no. Wariko uravuga uti Ndavuga le Buja Music Award catégorie zibiri za vote. Hariyo catégorie ya mbere vote online y'aba twagize zo gutora kuri website ku rubuga rwa Buja Music Award. Twabihaye 40% vote big ama tugira na vote ya jury gira 60 judge batatu umwe wese ni 20% ikigira yuko kiba 60% plus 40 ni 100%. Twe as community na burenganzira dufise bo kuraba amavote ukuntu biragenda cyangwa kuraba ngo uyu ni wategezwa gutsinda. Dufise les critères twabahaye wa judge abo ba judge umwe wese turamuha le critère n'ibipapuro kandi turanafise le résultat ziva ku ba judge direct. Le résultat ziva kuri vote online direct. Umuririmbyi cyangwa umuproducer cyangwa umudirector afite abantu donc yagize promotion mu kwitoza mu kwegeranya abantu baze kumutora yaronse amatwi menshi ariko ayo majwi acaba 40%. Ama kuri jury bararaba director nimba ari mu artist nimba ari umwanditsi w'indirimbo cyangwa mu producer bararaba wakoze 2023 muri April. How many songs ziri nominated muri Buja Music Award? How many artists bakoranye n'ujya mu producer bari nominated muri Buja Music Award? Baca baraba dufite les critères sont ici kandi twavuganye na team twese de event tugana mubona gute twoshirako amakritère publicité na publicité kuvuga cyagenze uko cyangwa cyagenze na sivyo kuko mu Burundi twebwe vision ya Buja Music Award. Buja Music Award ni kubaka industry nabwo ari konona industry. Rero dushize ko ikintu nk'icyo twarondera uburyo bwo gufasha kugira industry wacu igende neza ibe professionnel. Na mpamvu yo kuja aho ngo iyi award reka tuyihe uyu tuyihe abantu bose ama business ama award nyinshi zikiraho nyene usanga umuririmbyi araguhamagara akakubwira jewe ya trophée no bahangaye kugira ndayitwara usanga bahaye umuntu atakoze mu gihe abakoze na mahera bari bafite ariko kubera abo bari bafite amahera bakaba bima de trophée usanga industry kuko tuyonona kandi muri overview yo hanze abantu bo hanze baraba industry yo mu Burundi umuntu yatoye award ninde ko tutamuzi rero usanga turiko turonona
iby'iwacu twenyene usanga ni bya bindi bariko baratanga amawadi y'amashurwe bya bindi amawadi y'amasertifika na hamwe biza kutudana rero that's why twamagaye jiri twazifise jiri kandi ayo muri yo jiri twazifise abaririmbyi umuririmbyi umwe w'umukobwa atarimo muri nomination twazifise umuririmbyi umwe wa kera w'umuhungu men n'umujane journalist akurikira the industry kandi atahengama bari bande abantu bose batahengama kandi twobamenyaga Kent amanota twazufise ama point sur 20 twomenya abo bantu bari muri jury nimba atari banga ni bande bon gushika n'ubu sinobabwira les membres du jury kuko twari kubishaka twari kubanuka byinafa ariko kubera jury ça reste anonyme na mpamvu yo kubanuka ariko ku bantu bari kubikira Buja Music Awards stories za Buja Music Awards I think you could the night of the event ujya munsi wa avant evenement twashize ko stories abajaji ukuntu bari kwaragira ma vote na makalkile. Okay, Kent P. None kweki muta project basi ivyavuye mu mavote kugira abantu bari hajya muri Win Club bashore kubona amanota bafatiye ko muri jury donc amanota baronse muri jury n'amanota baronse mu mavote kweki mutabi project kugira ngo bashobore kuronka umuco projecta ni cyari muri programme kuko buri organization iba ifise ukuntu irakora twamagaye jiri twababwiye you are happy with your result both batubwiye we are happy turaba result ya online turaba okay the result ya online ntabwo kuba happy ntabwo ari cyo ngo kuvuga ngo iki kintu je ntabwo nagikunze it was their people choice you can change anything kuko iyo yafashe umwanya wiwe ariko aratora umuririmbi wiwe amawugahindura something you are not professional people choice twayirekwiye kujya nke gusa kuri judge yo ababwiye okay you are happy as judge umwe wa mbere akasubiza I'm happy wewe you are happy I'm happy nawe you are happy n'abandi muri meeting ya judge usanga artist of the year umujaji wa mbere yafise aba afise result yisumbi donc era usanga result era egeranya ama point it's about question nani calculation kuteranya yeah hano Allo Kent P. Yaze ko tutariko turamwumva neza kabisa. Kent P. Uratwumva? Yavuye ku murongo. Ufite ahantu hari kibazo ni ngahanye kuri iki kibazo cha Joel na One Way. Mbiga yagarutse. Nako ndakubaza ati ku ahantu hateye ikibazo hanini ni kuba producer bakora ama audio izi ndirimbo kuri Joel na One Way. Madam wa One Way ati baraturenganije kuko umugabo wanje niwe yakoze cyane bigashimwa wowe nk'umuntu yabiteguye Buja Music Award ubona Joel yarushirije hehe One Breeze je kubganje bose One Way Breeze Joel bose bakoze neza ariko public byose byavuye muri public niba public yagiye gutora cyane Joel na judge isakiva mu bajudge batoye Joel why no vuga ngo oya ni mwime Joel uze kuyimuha Breeze cyane nimba public na judge batoye Breeze why no zakwa kwa Joel ndamubwira It not make sense. We are building the industry. We are not destroying the industry because I in the country. There are more competition.
Ego. Asante sana Merci, Ken, merci, merci, tugushimire merci. cyane. Asante sana nanyi pia Buja FM na asanteni kwa kuja kusapoti. This is for our culture, for the industry. Asante kabisa. Ni kusapoti the all Burundian music. Stay tuned, save the date. 2025 turaza gushirako the edition ya igira gatatu. Asante. Ego.